Reka subire ndabahe kaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri nomonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mwiperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose bariko ravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubaha yambo niyo mwanyi wa Isange TV. Imbonesha kuri imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye kaze rero ni mu banywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu bisata bitandukanye. Ndabakurikira kandi muri mu bihugu bitandukanye. Ndabakengurukiye kandi mwese muri mu makungu ya kure. Ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize muri iki gitondo, n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kwigenekerezo rya 9 Rusama 2025 mw'ici gitondo nibwo hatanguzwa imyiyamamazo y'imigambwe, na cyane rero abashinga amateka, abakuru b'imitumba na nkenguza amateka, nkuko mubizi ko amatora yimirije ngaha mu gihugu cyacu Burundi muri mwaka wa 2025 mu kwezi kwa Ruheshi, ndetse nandi y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Abitoza batanguye imyiyamamazo, haba abigenga ndetse n'abahurikiye mu migambwe itandukanye. Kuri ubu rero ngaha mu Burundi imyiyamamazo ikaba yatanguye icese nkuko turiko turabishikirizwa na bamwe mu begereye ngaho, ndetse nkuko byatangajwe n'uhagarariye umugwi seni ujejwe amatora ngaha mu Burundi, Prosper Ntahorwamiye. Ibi kandi biruko mu gihe abanyagihugu bo bavuga ko batazokwemera gukurikira abo bazokwitoza, na cyane ko ngo na cyane umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uko umyaka 20 umaze ushitse ku butegetsi ngo ataco uriko urafasha abanyagihugu. Bidoga bavuga ko igitoro cabaye umuzi wibuye, ibiturire eka nivyo biriko biravuza ubuhanga mu Burundi. Sivyo vyonyene kuko hari n'ibindi bibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Ibyo kandi biruko mu gihe imyiyamamazo kuri uyu munsi kwigenekerezo ya 9 Rusama 2025 iribuze gutangurirwa mu Rumonge. Murantunga imyiyamamazo iraza gutangurira ngaha Igitega. Gusa biravuga ko rero bitoza bagomba kugenda neza, haba abigenga cyangwa se abahurikiye mu migambwe. Amakuru rero dufise aturuka ngaha Ingozi, Murantunga aturuka ngaha Igitega, nuko rero umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD watanguye kwiyamamaza. Gusa kuva batangura kwiyamamaza muri iki gitondo, abanyagihugu batanguye kwihereza amabarabara biyamiriza amatora y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho bavuga ko uyu mugambwe kuva wagashika ku butegetsi ari wo wazanye injyane n'ibibazo ngaha mu Burundi. Umugambwe rero uri ku butegetsi niwo watanguje imyiyamamazo. Gusa biravuga ko ubu abanyagihugu batanguye kwihereza amabarabara biyamiriza umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, bavuga ko batawushaka ko wiyamamaza, na cyane ko kuva wagashika ku butegetsi ataco uramarira abanyagihugu b'u Burundi. Gitegaho hitezwe abitoza bashika 10,000 kuri stade Ngoma do Gitega uyu munsi mu birori byo kugurura icese imyiyamamazo y'abanyamigambwe n'abitoza bigenga. Mu bitoza harimwo abashinga amateka, abakenguza amateka, abahanuzi b'amakomine hatibagiwe ndetse n'abatwara imitumba. Nayo nyene iteka Honorable Banza Witonde Gabriel aja yamaze gushika gaha Igitega muri ivyo bikorwa. Mu Burundi ho igiturire ngo bisigura kwitwaza icuri mu kazi ka leta kugira uduze inyungu zawe bwite mu mahera utaruhiye. Byavugiwe mu ruganda rwo kurabira hamwe uko ibiturire vyotuzwa rwatunganijwe na Parsem hari kuri uyu wa 6 Rusama 2025, aho Faustin Ndikumana yatanze akarorero mu Bufaransa kwa Emmanuel Macron.
umugwi ujejwe ubutunzi n'uwujejwe intwaro ibereye mu Bufaransa byose biri mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku ubutegetsi kugira bacungane. Faustin Ndikumana ati aha mu Burundi byose byigungira ko umugambwe umwe gusa. Gabriel Banza Witonde nawe ati niyo baguhaye mutava mu mugambwe umwe baraba aho utazofata ingingo uvuga bigasa naho atacabaye. Nayo Patiri Sadiki Kenemana ati kubera iki badafata ingingo mu gihe bafise mu minwe ububasha bwose bwo gukurikirana amatungo y'igihugu. Aha nyene ngo yibaza ko haba haja abantu bafashijwe n'abandi maze bagakorera ababashizeho ntibakorere ku neza y'abanyagihugu. Uyu musaserodoti avuga kandi ko kimwe mu bituma habandanya kuba ibiturire ngaha mu Burundi n'uburyo amaserivisi akorwa. Agira ati nimba ugiye kuriha igitasi c'amafaranga 1000 ukiyunguruza ku bihumbi 200 woreka gutanga igiturire gute? Inyishu kubwiwe ngo nukugwiza amaserivisi afasha abantu kuriha aho baronderera ivyo bipfuza cyangwa se service de paiement. Naho Simoni Bizimungu nawe abaza ati umugambi wo kutihanganira abaryi biturire tolérance zéro à la corruption wagiye he? Ugitangura muri 2010 twibaza ko igihugu gikize ariko abawutanguje nibo bagumye babirya gushika n'ubu. Michel Masabo asanzwe ari mu bariko bategura igitabo c'impinyanyuro zizokoreshwa mu kugwanya igiturire nawe agira ati akazi kajamwo abatagakwiye kubera ko bafise ivyo bapfana uwo bagahaye azokora iki? Abakozi ba leta bahereye mu rudandazwa bishoboka nihagabanuke abakozi ba leta hakubagwiza bahembwa intica ntikize ngo ni mwimenye. Uyu rero akaba asaba kandi ko ngo hoba gutunganya neza ubuzi bwa leta no gutunganiriza abene gihugu. Nayo Burundi bugira 170 ku bihugu 180 birangwamo ibiturire nkuko bibandanya bivugwa na Michel Masabo. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga muri iki gitondo. Yari amakuru mwashikirizwaga n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye. Iriro ryari teka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi muwana natwe makuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende. Imonesha kuri ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu ya kure ndetse no ngaha mu kibano. Mwese ndabakengurukiye kandi ndabahaye yambu. Reka dutere yambu mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari mu ntara zitandukanye, ibisagara bitandukanye, amakomine atandukanye, uducimbiri dutandukanye n'amazone atandukanye. Nitwo kwibagira kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose biri ku mugabane wa Aziya no ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese turabakengurukiye kandi turabahaye yambu. Kadutere yambu kandi abadukurikira bari ijya nino kwisi hatandukanye nabashije kudondora. Reka mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane inkuru Rudende ya Isange TV. Umunesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuriye amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabashimiye rero mwese mwari muri kumwe natwe. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho ko munesha kuri yanyu mukunda cyane inkuru Rudende ya Isange TV. Munesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe
amatohoza reka nabo nabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage mu gihe moba mutarafyonda kugira muze muraba bambere kubona amakuru y'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri nomonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imonesha kuri imwe badende bashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye.